Yes, Mijo Talent TV. Nizera yuko mumeze neza aho muherereye ku isi yose. Uyu kaba ari Janda Pasta. Muriko muravugana aka kanya ari kumwe na Abombu Bombs, Abumbati Meti. Intare y'umuje King of Animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and the one special upon right teaser. Yes, tukaba twigarukiye ku nkuru idasanzwe iri kwiravugwa ngaha mu Burundi iwacu. Utaragira subscribe yewe nshuti yanje warahombye sivyo MC. Mbanza ndabibutse kwanza yuko kuri Mijo Talent TV dufise kiganiro bitwa Animation Time, ariko Animation Time iragutse ni nini cyane, ikorerwamo ibintu byinshi cyane, umuziki, amateka, umupira w'amaguru hamwe n'izindi nkino zigiye zitandukanye. Animation Time on Mijo Talent TV. Watu subscribe janda. Yes, niko bimeze. Rero tugarutse ku nkuru idasanzwe ya Bumamuru. Oh, Bumamuru. Ubukira kandi Bumamuru FC itwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu janda. Yes, ibintu bidasanzwe byatangaje besh. Ku kibuga urunani cy'Ubuganda mu Cibitoke habaye urukino rwa nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu Flambeau hamwe na Bumamuru FC Football Club. Ugo rukino rukaba rwaheze intsinzi ya Bumamuru batsinze ibitsindo 3 ku gitego kimwe cha Flambeau y'Igitega. Bumamuru Football Club ikaba yatahukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu nanone kandi igice cya mbere cyaheze banganya ubusa ku bundi, ariko bavuye kuruhuka Bumamuru FC niwe yaciye itsinda ibitego 2 mu minota 6 yonyene. Ivyo byatangaje abantu benshi. Igitsindo cya mbere kikaba cinjijwe n'umukinyi bitwa Michel Batazira Balak hamwe na Ndusha Batazira Cici. Ivyo bitsindo 2 bikaba byabaye ibitsindo bitangaje kuva ubwo rukino agwa agatangura kuva iyo champion kandi yagatangura iminota 6 ibitsindo 2 byatangaje abantu benshi cyane. Icya gatatu ndavuga igitsindo cya Bumamuru cyaje kuboneka cinjijwe na Salom Ramadan, ariko ruri mu guhera nanone. Igitsindo cya gatatu cya Bumamuru, ibitsindo 3 vya Bumamuru. Flambeau yaronse igitsindo cinjijwe kuri penalty hamwe na Beni, cinjijwe kuri penalty na Beni irakoze kwikosa ryari ryakozwe na Bazonza Jamal no kuboko. Ariko nanone tubibutse yuko mu mwaka uheze iyo migwi nyene yari yahuye mu rukino rwa nyuma bihera Bumamuru FC isinze Flambeau uko nyene ibitsindo 3 ku gitego kimwe. Ibi rero byumvikana yuko byasubiye kuba nk'ibyabaye ubwa mbere kandi ubwo rukino rwari rwabereye mu Kayanza kuri stade Gatwaro. Nubwa kabiri Bumamuru FC itwaye igikombe idafise umenyereza w'impamya bushobozi ihanitse mu kumenyereza. Bari kumwe na Sabushimike Jovere Verier, Shasil Nahimana, uyu mukinyi adasanzwe afise impano idasanzwe, afise impano yo gukina umupira. Shasil Nahimana akaba yahawe agashimwe nk'umukinyi yaranze urukino Man of the Match. Ivyo birori ariko tubibutse yuko byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Nkuko MC Bombardment abibabwiye hari abubahwa batandukanye. Ndakwibutsa yuko hari n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'iterambere rusangi eka na buramatare w'intara ya Cibitoki, bose bari bahishikiye. Hari rero amakuru adasanzwe. MC Bombardment tubwire utubarire ukuntu vyagenze hariya i Buganda, ukuntu abantu bari bifashe, ukuntu abantu bari bahagaze, ukuntu bari bamerereje biteguye intsinzi nyuma yaho batsinze. Yes sir. Mbanze ndabibutse yuko kandi nanone izi kipe zigera kuri 2 zongaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari ikipe zikomeye cyane, ari ikipe zifise abafana benshi cyane kandi abafana bazikunda cyane. Izi Bumamuru Flambeau ni ikipe twavuga yuko ziri ku rugero rudasanzwe, ziri ku rugero rwo hejuru zose kandi zifise abakinyi bameze neza cyane, abakinyi wovuga yuko bafise impano idasanzwe bateye ubwoba kandi ku ruhande rw'abafana bose bari bafise ubwoba kubera yuko kipe zose zari zikomeye cyane janda. Yes sir, zari zikomeye cyane gose. Je nari nahishikiye hajya sinari nabikubwiye, abantu bari baryohewe bakoma induru imikaratusi nibaza ejo ariko nanone kandi yarahuriye n'ingora. Ariko nanone kandi manzi nakubise janda hariho akantu kadasanzwe kabaye muri ugo rukino rwahuje Flambeau hamwe na Bumamuru FC. Yes, bavuze yuko ngo hari igihuna cyakorotse ngo kizimbabwe, igihuna kabisa
igice ca mbere ndakwibutse ko caheze ari ubusa ku bundi ariko nanone nyuma yaho abakinyi bagarutse gukina igice ca nyuma ca kabiri iminota 45 ya nyuma habonetse igihuna habonetse inyoni n'ubwa yuko idasanzwe ikunda gutera ubwoba abantu benshi cyane jana. Yesa nabibutse yuko igihuna kivuze mwijoro bakunda benshi kuvuga yuko aragasema hama bikaba bitangaje yuko igihuna ntikibona ku murango cyangwa se ku mutaga rero igihuna ngo cagiye kubonekana mu kibuga ariko sinzi cyo bari cya Bumamuru cyangwa cya abafana nanone twibutse yuko bavuze yuko ico gihuna atari ubwa mbere kije ico gihuna atari ubwa mbere kandi ngo bakibonye nyuma yaho ico gihuna kigaragariye mu kibuga ibitego ngo byinjiye nk'imvura jana. Bumamuru byari bidasanzwe ku musi twovuga yuko nanone kandi inkino z'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu cyacu Burundi ziko zirashigikirwa cyane kurusha nk'ubwa mbere jana. Ziko zirashigikirwa cyane kuko nabubahwa cyangwa se umukuru w'igihugu dufise iki gihe arakunda abajene arakunda inkino nukuri ndavuga ko yuko ari ibintu bimeze neza cyane kandi ari ibintu bidasanzwe bombardment. Oya nivyo vyaragaragaye ko yari yahishikiye na cyane ko iyo championnat yari yitiriwe igikombe cyo mukuru w'igihugu nanone kandi ndabibutse yuko ari nawe yacitangiye agiha umugwi wa Bumamuru ntuwibagire niyo yatwaye ico gikombe. Yesa ariko nanone tumanze tubibutse ku rundi ruhande nanone kandi ku ruhande rw'abigeme ku nkino z'abigeme kandi ndabibutse yuko abigeme b'abakobwa bari bageze ku rukino rwa final aho bahuye n'igihugu ca Uganda muri sekafa y'abigeme 2022 intamba mu rugamba zatsinzwe ibitsindo bitatu ku gitego kimwe niyo ncuro ya mbere abigeme b'intamba mu rugamba bari bashitse ku rukino rwa final bakinye urukino rwiza cyane urukino rutare rwitezwe yuko borutsindwa ababigeme intamba mu rugamba mu gice cya kabiri bakinye uko bashoboye kugira ngo barebe yuko bogombora ivyo bitego bagatahukana intsinzi ku ruhande rw'abigeme iwacu mu Burundi bagatwara ico gikombe sekafa 2022 dukeze Uganda kuba yatahukanye igikombe cayo aca sekafa 2022. Ego reka dukeze Uganda kandi dukongera dukeze n'intamba z'abigeme naho zabashijwe gutsindwa ariko murumva ko zari zagerageje zakuyemwe Rwanda zikoramwe Tanzania umva n'ibintu bidasanzwe hama tubibutsa yuko tugaruka muri Bumamuru indani ariyo makuru ashushe muri aka kanya turiko turabamenyesha yuko ifise umukinyi adasanzwe amaze kuba yamaze kugugwa yitwa Kanyanga Banza Patrick Babera. Nanone tubibutse yuko nyuma yaho umumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba yase gushira uwo mukinyi ku rutonde rw'abakinyi bashobora guserukira igihugu intamba mu rugamba uyu mukinyi yaraye yerekanye yuko ari umukinyi adasanzwe nyuma yo guhesha ikipe yiwiwe igikombe Bumamuru FC uyu mukinyi akaba yaguzwe mu gihugu ca Turkey muri ekipe iri mu cicaro ca mbere uyu mukinyi rero akaba yagiye ko asezera n'abakinyi biwiwe hamwe n'abafana bamukunda muri rusangi. Yesa ibyo rero tweko turabashikiriza ni byabereye hariya i Buganda aho ibintu bitari bisanzwe byari ibintu bikomeye cyane MC Bombardment. Tumanze tubibutse kandi yuko umunezero nanone ubandanya mu Cibitoke kuba ekipe yabo bakunda yatahukanye igikombe ca kabiri cyo mukuru w'igihugu. Bumamuru FC nanone Bumamuru nanone kandi sangwa intsinzi Bumamuru Bumamuru n'abasore bakomeye cyane Yesa bafise ingufu bararya ibigori byinshi barakomeye cyane nanone tubibutse yuko iyi yari animation time on Major Talent TV tubibutse uturasho na subscribe kuri iyi YouTube channel yacu uriko urahomba n'amakuru agezweho ariko aravuga aka kanya menshi cyane kandi mwari kumwe na Janda Pastor comedian akunda kubashikiriza film iryoshe cyane yitwa Pastor pamoja na MC Bombardment intare y'umuji nkuko bisanzwe ndabibutse kandi yuko nkuko Janda aheje kubivuga yabishishije mu gatoya turafise film yitwa Pastor hamwe n'ibiganiro bidasanzwe
ivy'amagara yacu, ivy'urukundo hamwe n'ibindi biganiro biryoshe birimo impanuro zidasanzwe mushikirizwa n'umujournaliste Iradukunda Ange. Neza akora ibidasanzwe kugira ngo mumenye ibigiye bitandukanye, akora ibidasanzwe kugira ngo akugezeho ivyo utari usanzwe uzi, ariko vyoba ngombwa ubimenye kugira ngo turebe yuko vyo gufasha tugafashanya muri rusangi. Uwo Iradukunda Ange ni umujournaliste akora journalisme yavyigiye, niyo mpamvu no kubarira yuko Iradukunda Ange ari umujournaliste abifisemo uburambe. Komedi zigiye zitandukanye kuri Mijo Talent TV. Filime yitwa Pasta irabandanya kandi nanone vyagaragaye yuko yakunzwe n'abantu benshi cyane. Nimba utarayiraba urashobora kwiraba kuri YouTube channel yacu ngaha hasi. Ciao.